uyu munsi mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi hari logiciel ihemba abakozi ba leta yatanzwe n'umunyamahanga. Iyo logiciel gushika uyu munsi yoshaka yoyizimya ivy'imishahara bikayangara kumwe mwabivuganye n'icubahiro. Hari uburyo bwinshi busohoka buva mu kigega ca leta bugenda muri ya madovize igihugu gikeneye bugenda kuriha kugira ngo ishobore kuba maintenu. Ku iyo logiciel igiyeho bishoboka ko amafaranga ashobora kuba amaze gusohoka yoba arenga ibihumbi 800 vy'amadolari. Twebwe muri Infonet twashimye kubaha iyo ngabire y'iyo logiciel tuyibahaye biragoye gutahura kuko iyo logiciel irenza amamiliyaridi 10 canke n'ayarenga. Kumva rero ko tuyigabiye leta tuyibagabiye nye n'icubahiro, hariho benshi n'ubu boshobora kudukorera ivyo ntovuga mu gihe babona ko turiko tuzibira aho bahora bakura. Mukuru w'igihugu ciza cacu c'Uburundi kuri aka kanya muduhaye, nitwa Jean Didier Irakoze, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Infonet riko rikora digitalisation mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Hagurutse kugira ngo nshikirize ibintu bibiri. Ica mbere nari nifuje guhera ku ngabire nye n'icubahiro ijanye n'ivyo bikorwa turiko turarangura mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Imbere y'uko mvuga iyo ngabire nagira mbanze mpere kuca iyo ngabire izokora. Uyu munsi mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi hari logiciel ihemba abakozi ba leta yatanzwe n'umunyamahanga. Iyo logiciel gushika uyu munsi yoshaka yoyizimya ivy'imishahara bikayangara kumwe mwabivuganye n'icubahiro. Turi controle n'umuntu atari ngaha mu gihugu ciza cacu, no kuvuga umunsi les conditions yosaba batozumvikana ko yobizimya abakozi ba leta bagasiba guhembwa canke bikagenda ukundi. Iyo logiciel hari uburyo bwinshi busohoka buva mu kigega ca leta bugenda muri ya madovize igihugu gikeneye bugenda kuriha kugira ngo ishobore kuba maintenu. Ku iyo logiciel igiyeho bishoboka ko amafaranga ashobora kuba amaze gusohoka yoba arenga ibihumbi 800 vy'amadolari agenda gukora n'ivyo bikorwa vya maintenance y'iyo logiciel. Twebwe rero tumaze gushikirizwa igikorwa cyo gukora ibikorwa vyo kudigitaliza ubwo bushikiranganji, ntitwisunze amasezerano dufise ahubwo twarantisifye turaba n'imbere. Iyo tutarashika turatohoza dutangura gukora iyo logiciel. Ntitwagejeje aho, twarasavye zimwe mu nzego murongoye zibanga barakurikirana baraduha aba informaticien karuhariwe baratugirira supervision, turagira demonstration ya mbere, turakora iya kabiri, turakora iya gatatu n'iya kane. Barateba baravuga ati iyi logiciel irashobora guhemba abakozi mu gihe twozimya iriya yuriya muntu. Rero n'icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu c'Uburundi, twebwe muri Infonet twashimye kubaha iyo ngabire y'iyo logiciel tuyibahaye. Biragoye gutahura kuko iyo logiciel irenza amamiliyaridi 10 canke n'ayarenga. Kumva rero ko tuyigabiye leta tuyibagabiye nye n'icubahiro, hariho benshi n'ubu boshobora kudukorera ivyo ntovuga mu gihe babona ko turiko tuzibira aho bahora bakura, kuko
nta nkeka mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi hari ibibazo bitandukanye kandi murabizi nyene icubahiro. Iyo logiciel turayibemereye muzotegura akanya bitabakundiye tuzobasanga aho muri tubagirire demonstration muyibone nareka kuza kwakira ingabire nawe uwo mwanya tubone. Murakoze cyane n'icubahiro tubarindiranye igishika kandi turazi neza ko n'uyu munsi bozimya gukora umushahara iyo logiciel yocigira roreve yogira roreve kubera iki? Kubera igihe twakora ivyo bikorwa bya digitalisation twariyumviriye methodology nziza yuko twobanza gukora amadosiye yose y'abakozi ba leta tukayashira muri buhinga bwa none bwitwa numerisation akaja muri logiciel. Rero twarahejeje gukora ayo madosiye naho hoba hariho ay'abantu voroki uyu munsi atarakorwa. Uyu munsi hafi ibihumbi 94 vy'amadosiye y'abakozi ba leta ari digitalize ari muri logiciel twise Gisabo twahaye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. No kuvuga ayo madosiye yose ari numerize uyu munsi twoshobora guhemba abakozi bafise ayo madosiye ari muri logiciel. Yangabire twabaha twabemerera no kuvuga twaramaze kwanticipa dukora ico bita integration ku iyo logiciel ya mbere ifise amadosiye y'abakozi kugira ngo umunsi mwotanga itegeko nyene icubahiro bizoshobore guca bigira ko bikora. Twebwe rero turabakengurukiye cyane kuba mwaratwizeye. Ikigira kabiri ibibazo twarahuye byinshi cyane twarahuye n'ibibazo kuko iyo etape ya mbere yo gukora amadosiye ntivyaheze kuko liste twakoreye ko y'abakozi ba leta bahembwe bari 150 barenga ko gato mugabo dukoze amadosiye tugwa ku 94 no kuvuga hariho ekare y'amadosiye ashobora kuba ashika 10,000 canke arenga. No kuvuga rero hari hasigaye etape yo kuverifya kugira ngo leta imenye liste definitive y'abakozi ba leta ihemba hatarimwe bamwe twita ba fictive twama twumva. Hari hasigaye etape yitwa rusansuma generale y'abakozi ba leta. Iyo nayo rusansuma ikabiri muri iyo kontra nyene dufitaniye n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Mugabo uyu munsi turafise impungenge ko hari abandi baba bifuza gukora iyo rusansuma bigashobora guca bihuvya les résultats atandi mu gihe hari abandi bagiye kubikora batatanguye ya ntambwe ya mbere yo gukora ya madosi. Ni icubahiro turabatuye ico kibazo mu kidukurikiranire twifuza gushika kuri resultat twifuza ko twoshobora gukora niyo etape ya kabiri kugira ngo dushobore gusohora liste ya nyuma y'abakozi leta yohemba atagatozi hanyuma tukifuza ko twoca tubandanya continuité y'ivyo bikorwa kugira ngo mushobore kugira controle totale y'ingene igihugu cohemba abakozi ba leta. Ni icubahiro murakoze cyane kuri kano kanya.